munsi wa gatanu zabonetsemo ibitsindo 9 nazo nyene ari zibiri Rukinzo itsinda RRB Amasipiri 5 kubusa hama Moso Shugwa batsindwa na Vitaro 4 kubusa donc nindwi muri rusangi mbere ko tuyinjiramo wumve neza yuko yavuyemo ibitsindo byinshi cyane gose ngira ngo kuva rino higanwa ryagatangura ino niyo journée ibase rokoro yo kubivuyemo ibitsindo byinshi cyane gose bibaho ibitsindo byinshi cyane gose bibaho tsindo 39 rero tuhere no kuri zino match yarindwi igira 26 yiganwa ku munsi wa gatanu hakinwe inkino zigera kuri zibiri Rukinzo hari Buganda bariko batsinda RRB Amasipiri 5 kubusa kwa gatanu nyene hari anye Igitega kuri stade Ingoma Moso Sugar bagize gutya batsindwa na Vitari batsinda ibitsindo bine byose kubusa ku munsi wa gatandatu Flambeau du Centre bagize gutya batsinda Ngozi City ibitsindo 8 kubusa hari kuri stade Ingoma Visio 2026 kuri stade Urunani baza gutsinda Kayanza United ibitsindo 9 kuri 2 Burundi Sport Dynamique igira esprit dasanzwe mu gutsinda Olympic Star ibitsindo 2 kuri kimwe atatu babarayibitse ko Interstar nabo batangaje equipe ya Bumamuru hari ejo hari yanyi Buganda ibitsindo bayitsinda ibitsindo 3 kuri 2 Bumamuru babakuye ku cizere cyose cyo kubandanya bahiganwa ino equipe ya Aigle Noir kuraza kubona amanota ko yamaze kuba yigwiza amanota aca batandukanya na Aigle Noir Interstar rero niyo twovuga yuko ibujije no vuga ikatishije tama canka amahigwe yose iciye intega amahigwe yose ya Bumamuru yo kubandanya no vuga igirane kubandanya yirwa ku gikombe Musongati Interstar batsinze Bumamuru 3 kuri 2 Musongati bahava bagira esheke ku kibuga cabo ejo kuri stade Ingoma bahatsindiwe na Message Ngozi igitsindo kimwe kubusa ereri dasanze kuri Musongati ama Academy Deira hari anye mu Ruyigi bahakirira Aigle Noir batsindaho ibitsindo bigera kuri 2 kubusa nuko niziko inkino zagenze muri rusangi duhere kuri no match ya Burundi Sport Dynamique kiki batsinda equipe ya Olympic Star ni match novuga hano yari kwihuza umwe ari mu murongo utukura ariko agwana novuga kutashikayo canke kutinjira novuga hari anye mu bibazo mu kinogo batsinda rero equipe ya Olympic Star ibitsindo 2 kuri kimwe ni mugiye ngaho onye kurundi ruhande bari basigaje gutegeza yuko ku munsi wejo kuko ino match ya Burundi Sport Dynamique yabaye yakinwe ku munsi wa gatandatu hano bamaze kwitahukana amanota 3 bari basigaje no vuga kuraba mbega Aigle Noir nako Deira baraza gutsinda Aigle Noir amahigwe ngaho babazi yuko ari make gutyo rero ni Academy Deira bahavuye batsindwa na Aigle Noir ibitsindo 2 kubusa hama Burundi Sport Dynamique ici bibonye amahigwe yo kugirane yo kubandanya bizera yuko batazokoroka mu cicaro ca kabiri hano rero twavuga yuko hano ino migwi nubundi igiye kubandanya no vuga igwana cyane gose kuri Dynamique batsinda Olympic Star ni Olympic Star yoba yarasamaye canke nubundi yukina na n'umugi no vuga uburi yuko ubu gerageza kuva muri ibi bibazo iba ari match nubundi tegeza kugora yes abari match teza kugora kuko burya uri kuraraba ni migwi kenshi ubona yuko iriko irarondera kuva ahatukura ni migwi ibiri kwiragwana uravye nk'umugwi wa Burundi Sport Dynamique no mugwi umaze igihe kitari gito mu cicaro ca mbere rero kubona yuko bari kubagwana na Academy Deira iyo ari higishika mu cicaro ca mbere vuga ati mbe mu busanzwe nk'ubu twovayo tukaje mu cyo ca kabiri bizogenda gute kuko twumvikana rose nuko imigwi myinshi iyi phase retour twarabonye yuko harimwo ingorane zidasanzwe zerekeye uburyo bariko baracamo gasanga hari imigwi yagabanukiwe ariko gasanga ati mbega uyu mugwi ni washobora kumanuka bizogenda gute era abakinyi ubwabo baritanga avuga ati kuko umugumanutse si bose baronka ayo mahigwe yo kuja kurondera imigwi mu cicaro ca mbere kandi imigwi mu cicaro ca mbere iyo umaze imyaka myinshi nubwo umaze umwaka umwe ariko wama wide batavuga uti simanuke muri cacicaro kindi murana yibona
hariya mu Bwongereza tuza gushikiriza Ipswich Gires two diritanga mu match zimaze gukina kuko zizi yuko ari fin ya championnat basamaye basoma mu cicaro ca kabiri rero Borussia Dynamique turavye iyi phase retour baraciye ma challenge menshi baraciye ma challenge menshi urabona ati Borussia Dynamique yasubiye inyuma iyi ni ya equipe tubona yari mu rwego rw'abaza Olympic Star ziraho nta Big Four zijamwo kandi ntizigwanira ngo zikoroke ariko ziba ziri ngaho nyene za zindi zivuga ati twe tumwa turi muri Premier Division ariko no mwaka twabonye muri phase retour Borussia Dynamique zivuga ati ebana twebwe dushobora kumanuka ariko ni exploit nziza bagize ariko ntibirarengana ni difference de 2 points ubunye ntibirarengana ariko basubije no vuga ati basubije Deira mu murongo utukura Deira yasha kuvuga ati match zo kurikira c'est vrai boss ntafise match zoroshe ariko plus umbe kuri Borussia Dynamique yo yakira umugwa Olympic Star hari Buganda ariko Academy Deira kwakira umwe ari mu ari wa mbere ko rondera ikombe muba muri ko murondera ibitagomba gusa ariko mwese muvuga muti umwe arashaka ikombe uwundi ati ndashaka kudasura kumanuka rero Borussia Dynamique yagize ikintu ciza gutsinda Olympic Star kugira ngo ibirahema ivuga ati hari hatukura dukora ibishoboka byose ntize dusubireyo kubera twosubirayo turi mu mpera za championnat kosanga tubereho nabi rero mvuga yuko ari ikintu ciza bakoze ku mugwi wa Olympic Star mu gutsinda biri kuri kimwe Burundi Sport rero bagira espoir batsinda Olympic Star yari mazi iminsi ijyana ino equipe ya Olympic Star ibitsindo biri kuri kimwe gutyo bakoze akazi kadasanzwe gatumye bivana mu murongo utukura ariko kandi bisanga Deira ariyo bagiye mu bivanye nuko batsinzwe na Aigle Noir ejo bundi Deira bari batsinze Ngozi City bibaha amahirwe novuga yo kuva mu murongo utukura gutsindwa na Aigle Noir ntabwo novuga byari byoroshe ntabwo twabona yuko byukuri hari ico yokoze kuri Aigle Noir ikirondera gukaba kabigikombe no mwaka rero kuri Deira byukuri akazi karacariho kuri zino match zigera kuri zine basigaje kuko buri mugwi no munsi usigaje match zine nuko rero ino ni migwi ibiri novuga hari anye hasigaye kumenya mbega umwe muri no migwi ibiri zoherekeza Moso Sugar na RB Amasipiri nuwa hagati ya Dynamique na Deira niho komba novuge niyo kombi gisigaye ngaha anye kuko ndiko ndaraba hano Moso Sugar ndabona nta nguvu bafise byararangiye ko bafise 13 points basumbwa amanota gera kuri 15 points tayari ino Moso Sugar yarakorotse basumbwa 15 points na equipe ya Kayanza United kuko Kayanza ifise 28 kuri 15 points basigaje match zino numva ntaze ntayobo ino equipe yashikanya amaguru yose mu cicaro ca kabiri equipe ya Moso Sugar muri no weekend bye turayisezeye nta kundi sosura novuga kuyibona kumbure nibasubira kugaruka mu cicaro ca mbere aho rero naho uwo mwaka naho tuzi reka turindire ariko ivyayo Moso Sugar vy'ukuri birarangiye gutsindwa na Vitaro bine kubusa byaciye bituma amahigwe yose mathematiquement kubiharuro bigaragara yuko atacu bagisigaje kuri Moso Sugar equipe hari anyi ni equipe nayo yakwamye kikibivanye n'uburyo hari uburyo novuga ya sponsorizwa na Sosumo ariko mu nyuma twarabonye itangazo ryasohowe na Sosumo rivuga yuko ubu unye désormais Sosumo nikibashije kubandanya ifasha ino equipe sinzi ko wayibonye iri yatangazo bica biba ngombwa yuko bigwako ariko kwigwako ukiri hajya kiki umwana kiri muto ataramenya gutambuka hama umuvyeyi bikagira gutya bikagorana ntibaba bakiri kumwe bica bigorana no equipe rero nta kundi bizi n'ingorane twama twabonye iyo zishikiye umugwi ngaha anye bigenda gutya nyene equipe itegereza gukoroka gusa iyi championnat no mwaka aronse iyi ni equipe twabonyemo umukinyi yitwa Karenzo Alex mu mwaka wa hera atsinda ibitsindo byinshi acagugwa hariya mu gihugu cy'u Rwanda ariko rabisubiye mu cicaro ca kabiri iyi championnat no mwaka yabonetsemo ingorane nyinshi mu migwi cyane uravye ko hatanguye twabona Interstar yo yariko ikora bivamwo tubona umugwi wa Kayanza United bagenda gukina badakwiye
tubona hagiyemwo imigwi nka za Burundi Sport Dynamique tuvuga tutari vyahino RRB amasipiri ho yari yaje imeze na Academy Day uko nyene iza kugaruka mu nyuma buhoro buhoro. Burundi Sport Dynamique yenda nibaje kuvuga tubona ugusubira inyuma nubwo ejo bundi bisubije agatamana kandi ndavuga umugwi wa Message Ngozi hari imigwi myinshi twabonye iyi phase retour kabisa bigoye urumva vyumvikana yuko hari ahantu tutaragira dukwiye kugira rero mvuga yuko ari ikintu kibabaje mu migwi nk'iyo uva nka Musosho kubivuza ati twaya twawunya tuti kumbure hariya mu Rutana equipe iva mu Rutana ni ikintu ciza twobora ati mu ntara zose ziserukiwe n'umugwi umwe canke ibiri canke narenga ariko ukacubona yuko ije kurunguruka isubiye inyuma kugaruka bishobora kwigora. Nuko rero nuko ku ruhande rw'ino equipe ya Moso Sugar tayari iri mu cicaro cya kabiri niho bagiye kuba babarizwa ariko ndankubwiye hagati ya Burundi Sport Dynamique na Academy Day basumbaho na manota 2 umwe muri abo onya zohamvya Moso Sugar ndetse nande na RB amasipiri bo bamaze kuba no vuga bashikari anye mu cya kabiri hakiri kare nuko reka no vuga twerekeze rero kuri ino migwi ibiri kiki twabona yuko tubona yuko yagwanye birakomera uno mwaka ino migwi ibiri yagwanye birakomera uno mwaka ndavuga equipe ino equipe ya Aigle Noir kugeza ubunye mbona kubganje yuko amahigwe ari nk'ibice 70 kwijana yo gutahukana kino gikombe ni Aigle Noir bariko bakora affaire ejo batsinda Deila batsinda Deila hari mu ruhigi ibitsindo bigera kuri 2 kubusa ariko kandi ni Aigle Noir nyene Aigle Noir nyene nako ni kurundi ruhande ni Bumamuru ayo masaha nyene bariko batsindwa nande na equipe ya Interstar ibitsindo 3 kuri 2 kugeza ubu rero equipe ya Aigle Noir iki yisumba amanota ndwi equipe ya Bumamuru mu gihe hagisigaye match zine kiki gira icyo uvuze kuri ino migwi ibiri eske hano Burundi nako Bumamuru hari icyo yo bandanya yizera kubijanye n'igikombe canka amahigwe yose hano yamaze gushira yamaze kurangira kubganje amahigwe yamaze kurangira kuri inde kuri Bumamuru urazi ko ejo bundi mengari yanganyije sinde equipe banganyije bari banganyira Vital na Vital rero vyumvikana Aigle Noir ni equipe kuri iyi phase retour ije ata faute nimwe kabisa sans faute kabisa ama match menshi yatsinda rero vyumvikana difference de 7 points ngahi wacu biraboneka yuko kabisa bigoye ingene Bumamuru urabona Interstar ho mutombora avuga ati wewe Vitaro wewe Bumamuru ruzonsinda aragiye Buganda arababwira ati kubuzi wejo namubonye nyene ndambwira ati bana wahantu bose waciye ntuganga ndababagara rero n'umuntu ubona ko ari umukoca equipe zose yaciyemwo yazitsinze Vitaro yayitsinze uyo yayitsinda rero tour Bumamuru yayitsinze ayikuye ku gikombe ibizigizigi byose yari ifise biragiye Bumamuru na match yari bari baganyije rero vyumvikana kuri Aigle Noir kubganje nivyo hari ibintu bihinduka Alonso hari ibintu bihinduka ugasanga equipe irashobora kwijajara canke iki Aigle Noir birasaba yuko yotsinda nka match zibiri muri izi zine aha je ndabona yuko uko kumara gufatishije ikupe kabisa kuyirekura bafise affiche idasanzwe muri kuri journée ya 27 Aigle Noir bazogenda hari anye igitega gukina na Flambeau du Centre urumva Dynamique nako Bumamuru bo bazokina na Dynamique ahubwo Flambeau du Centre izobasanga imakamba numva Flambeau du Centre izobasanga imakamba hama Bumamuru wakire Dynamique aho ni miburi nibwo yogira esheki yo bari kunganya dufate sivyo haca hava amanota acasigara 5 kumbure ariko kuri Aigle Noir match izoba ikurikira bazokina kuri juna 28 bazoca bakina na Royal Vision 2026 Uganda hama Bumamuru nayo izoba yasimbiye igitega ikine na Musongati match ikomeye
Nk'ini match nayo Bumamuru ishobora kuyitesha ishobora gutakaza amanota. kuko no munsi Musongati iri kwiragwana igwanira iyo Big 4 kuko za Rukinzo ziri nyuma za Vitaro ziri nyuma kandi se amanota menshi urubivuga ati twe Musongati dukwa bishoboka vyose iyi Big 4 ntuyisohokemo. Big 4 bashobora kuyisohoka Musongati ko mbona afishe zawo nabonye ko bazogenda muhinga bakine na Olympic Star mu ndwiza kwipasika hama bace bakina niyo match ya Bumamuru basigaje match zikomeye Musongati. Umva ngari ko izozikina yitanga ivuga ati ntidutakaze zino nkino. Voilà rero kuri Aigle Noir bavuye kuri Royal Vision 2026 ikindi kibaruwa kizoja gikurikira ni ca Rukinzo zocurasanga imakamba ariko mu kuri Aigle Noir match zikomeye imigwi zo basanga imakamba. Urumva kuri journée ya 29 Aigle Noir bazoca bakira Rukinzo hari imakamba hama Bumamuru bobo bazoba novuga bariko bagerageza kumira mate niko no bivuga kuko oya ahubwo bazokina na Message Ngozi nayo tweko turabona yuko rimwe na rimwe baseriye ino equipe ya Message Ngozi. Urumva hama journée ya nyuma Bumamuru bagendi muyinga bakine na Olympic Star. Equipe ya Aigle Noir bakigwe na Interstar. Oyaje uko biri kose Alonso ahubwo je préfère yuko nkuko dukunze kubibona hari gihe tuvuga tuti iyo habaye equipe igiribe champion barakunze kuzovuga ati match zibere n'ubundi ziba canke hari Uganda kandi zikakinirwa mu masaha. Rero mvuga nti ndabona yuko kure bashora gushika ni kuri Rukinzo batarabasakre kabisa champion ariko ndabona Aigle Noir arabakinyi gusa bakinyi bijajari abakinyi bijajari Aigle Noir hamwe botsinda Flambeau du Centre mu ndwiza je ndabona yuko babatwaye igikombe kuko match kurikira izo kiba ya Royal Vision 2026 naye bayitsinze bizoho bizoba birangiye hoho bizoba birangiye ni kuvuga yuko Aigle Noir nimba bashaka gutwara igikombe hakiri kare batsinde Flambeau du Centre batsinde Flambeau kuri match ya Rukinzo kubera match ya Rukinzo barashobora kugenda bayihejeje babaha igikombe abafana jeco muri ko ba Aigle Noir igikombe ragifise batanga gucelebra abakinyi gusa ntibacelebre abakinyi bo hava bijajara gwasanga nkuko barundi bavuze kuvuga ngo n'uburi ku muntu burakoroka ariko abakinyi bandaye kuba bamotive ubaha ibice bingahe kwijana ibice nabahaye 70 haje ko ahubwo je ndarenze 80 barabifise yego vraiment uko je ndabibona 80% barabifise gutwara igikombe kwe Aigle Noir rero equipe ubona kuno mwaka byukuri bakoze birashimwa kuri match 26 batsinzemwo match zigera kuri zingahe match zigera kuri 19 banganyamo match zine ni kuvuga ko bamaze gutakaza canke bamaze gutsindwa match zitatu zonyene izo bamaze gutsindwa ariko Bumamuru nabo bageze espoir burya urazi ko Bumamuru bamaze gutsindwa kabiri konyene ariko kunganya ni kenshi cyane gose kuri Bumamuru kenshi cyane gose incuri 9 banganyije incuri 9 banganyije hama batsinda incuro 15 urumva yuko hakonganya kenshi wofu mutsindwa gaki wofu mutsindwa gaki amanota abiri simakemo iyo utakaje amanota 18 kuko yunganyije incuro 9 ubutakaje amanota 18 urumva yuko ari amanota menshi cyane gose rero nuko hagati y'ino migwi ibiri ubona ko yagerageje kugwana ariko biriko bigenda bidadanuka muri zino journée za nyuma turindire turabe rero kuri journée ya 27 ukungene bizoba byifashe nakubwiye equipe ya Aigle Noir bazokwakira Flambeau du Centre equipe ya Bumamuru nabo bakine na Dynamique iri kugwana kudakoroka ikicaro nuko byifasha ariko hagati aho ku rundi ruhande equipe ya Message Ngozi yagiye gutsindira Musongati hariya anye Igitega ibaye sheke kuri Musongati niko twobivuga kuko Musongati yaciye ikoroka ikibanza kimwe yari mu kibanza ca gatatu ikivamwo ikija mu kibanza ca kane
ikibisa ekipe ya Flambeau du Centre bobo bariko banyagira ibitsindo vyinshi cyane gose iriya ekipe ya bariko batsinda ibitsindo 8 byose oya Ngozi City Ngozi City rero hano no gusamara kumbone novuga kwa Musongati kuko bari bavuye kugira match nziza cyane yumvire Musongati bavuye gutsinda match zine zikurikirana ariko bace batakaza kwa Message Ngozi baratsinze Rukinzo bitsindo biri kubusa bayisanze ni Bujumbu yari Buganda baratsinda ekipe ya Interstar baratsinda ekipe ya Dynamic ejo bundi murabizi yuko Musongati batsinze Mososhuga 5-1 ariko ino Musongati by'ukuri kutsindwa na Message Ngozi nje mbona yuko ari ereri dasanzwe bagize ni ereri bagize ni Message Ngozi kumakuvyo kubona umvise baravye match hariya ni derby ndubwo ni derby nkaya hariya cya Classico uko aba baregeranye w'igitega bandi Ngozi ariko ni Message Ngozi yaronse igitsindo mu gice ca mbere urukino rurinda ruhera nako mugwa Musongati udashoye kugombora igitsindo bahushije ibitsindo vyinshi cyane gose rero vyumvikana yuko hari ukuntu nyene bitabakundi batashoboye kuba bati dukonketize neza dutsinde rero mvuga nti Musongati nimwe nakubwira Musongati ko yishira muri danger iravuye mu kibanza ca gatatu igiye mu kibanza ca kane ntiruta amanota menshi izi za Rukinzo Vitaro iri munsi rero vyumvikana iko yishira muri danger ku buryo kuja muri ni hamwe nyene Big Four nyene hano muri championnat iwacu atakirenga kibivuze ariko iyi Big Four Musongati arashaka kwisohokamo iravye nabi ariko ni Message ngo twatumaze iminsi tubona yuko bitameze neza kumbure bavuze bati reka tugarukane twifuke kandi tubereke yuko Message ngo zitukomeye twagarutse rero mbona ni experience nziza yo gusubira kwikwegera ko kandi abafana bayo ndetse no kwereka bamwe bakunze guhangana cyane gose hari kuri stade Ngoma babereka ati mwene mushaka kudutsinda ntibikunda twaje kugira tubatsindira iwanyu abantu benshi bari bamaze iminsi bumva Message ngo zitameze neza icumbagira itsindwa hirya no hino bamwe bati hari ibibazo abandi hari bati wapi nta bibazo abo tugiye kuvyicarira tuvyige ariko biraboneka yuko biyambitse agashambara bavuga ati twebwe twosudwa Musongati ni ikintu ciza bagize cerekane ko Message Ngozi pemport ibyo bikuracamo vyose iguma ifise imeze neza ishobora gutsinda imigwi ikomeye hano muri Primus League wacu nuko rero Musongati bagizerere nkuko kirabakora ko baca bava mu kibanza cya gatatu baja mu kibanza cya kane Flambeau du Centre mu gutsinda ekipe Umososho bw'ibitsindo nako Ngozi City ibitsindo 4 nako 8 byose ubusa baca bitorera ikibanza cya gatatu bamaze mu gihe kinini ya jewe ndakeka yuko ino ekipe ya Flambeau du Centre ikibazo bahuye naco nuko bahuye na Aigle no mwaka yari on fire ndetse na Bumamura handi ho uraba Flambeau du Centre ico twoyishimira nuko ni ekipe igerageza kubaregiriye ni ekipe igerageza buri mwaka iragerageza kuguma ngaho hafi itabaye ya kabiri itabatwaye igikombe biya kabiri uno mwaka naho jewe ndabona yuko ifise garanti yo kuba iya gatatu yego iyi ni ekipe ko yagumye muri iki kibanza umwanya munini duharuye mu myaka 10 inyuma ni Message ngo nako ni Flambeau du Centre twaguma tubona muri Big Four idatwaye igikombe yabiya kabiri ubu naho iri muri Big Four nyene rero vyumvikana numugwi kabisa ubona ko wifashe atari ya migwi tubona yuko iraje mu nyuma iragigiye hari ya munsi tubona nta Big Four ishobora kujamwo muravyibuka muri twaye igikombe kuja muri Big Four byarayigoye ejo muri turabonye Vitaro iratwaye igikombe ntiri muri Big Four nituzi ko izohereza iri muri Big Four ariko ni Flambeau du Centre novuga kuri iyo myaka mvuze yamye yerekana yuko ari umugwi umeze neza niyo championnat iheze urabona yuko amasorti bagira abakinyi benshi nk'umwaka uheze abakinyi benshi barasohotse muri Flambeau du Centre barasohotse gose naco gituma novuga yuko nukugabanuka kwabo kwagabanutse kuri ico hari abakinyi benshi basohotse bashaka 6 canke 7 rero vyumvikana ko barashoye gusubiriza bake
muri vya bihenge bafise nibaza ko arico gituma batashoboye kuja kugwanira igikombe cyane gose bibakunde kubera ivyo bihengere bagize ariko still bagumye hahandi nyene ati big fan tuyivemwo kamemwe ku mwaka uza dusura twipange twogaruka gutwara igikombe rero ni experience nziza kuri Flambeau du Centre n'abayobozi bayo bavuga bati uko bigenda kose tugume turi muri za ekipe za hafi binashoboza igikombe tugitwara. Nuko rero Flambeau du Centre bitsinda 8 ku busa ni rokoro. Ske Flambeau du Centre yari bwatsinde hari indi match bari bwatsinde ibitsindo byinshi nkibi sinibaza ariko bako babishitse ku yindi match nako yindi equipe bashije gutsinda ibitsindo 9 hambavu ya Musonga ati batsinda amasipiri uravyibuka kuri journée za mbere batsinda ibitsindo 9 ku busa ni ino match ino equipe ya Royal Vision 2026 je yantangajije mu gutsinda ino equipe ya Kayanza United ibitsindo bigira kuri 9 kuri 2 nikije ku bwanje cyabaye igitangaro kuko sinaziga ino equipe yuko uko yotsinda equipe yari yo yose ko yotsinda ibitsinda 9 ni byinshi ariko rimwe nakubwira Alonso izi equipe ubona yuko kuri ijune zatsinzwe byinshi ni equipe turiko turabona bimwe navuga ataco zikigwanira ntaco zikigwanira kandi ziriko ziracamba challenge menshi ejo bundi mwarumvise yuko Ngozi City bisa nkuko bitameze neza no munyereza wabo harusha bikumvikana urazi neza kuri Kayanza United yoyo ni ya equipe tuzi yuko depuis le début ya champion bitari bimeze neza naho bari ko baragerageza kugira barangize higana kwigwana ko irihiganwa barirangize badakorotse barashoye kuvuga ati okay twabonye RB Masipiri yo igwaye kudusumbya Moso Shuga ukonyene Academy Deira nayone hamwe na Burundi Sport Dynamique bobo ni sawa twebwe turaroko iyi equipe ishobora nko kugenda gukina match idafise abakinyi bako turabizi urumva rero ugasanga igiye gukina match atanu umunyegori bafise bagasamisha umukinyi w'imbere urumva abahubwo kandi rana nkibi bitsindice iyi ni inkurikizi novuga yingorane bafise muri rusange iyi match biraboneka yuko baje ino ibuganda gukina badakwiye sinibaza ko ngaha bari bakwiye ngaha sinibaza nikibazo iragaragara neza yuko hano batari bakwiye cyangwa gasanga nta namantu mabifiti kuko ngaho uravye equipe abakinyi bayo bashobora kugenda bakabarungika muhira de semaine mu karuhuko equipe ije mu cicaro ca mbere vuba igasanga yimaze imyaka n'imyaka wewe ukacuzuka watsindikira kuri 2 rero niko nakubwira ni bibazo bariko baracamwo abakinya busanga n'abayiguye ko bavuga ati tujokera match hasho ugenda nitwo bikonfirma navyo tuza ariko ni Kayanza United yatanguye mu bibazo kuva igitangura championnat nubu ahubwo novuga yuko abakinyi baragwanye kubona yuko batari muri za equipe zimanuka baragwanye baragize novuga la chance yuko babonye Burundi Sport Dynamique itameze neza Academy Deira itameze neza Moso Shuga itameze neza na RB Masipiri bo babitomboreramwo sino iyi ari equipe ubona yuko umwanya n'umwanya ari kumanuka rero ntibitangaje kubona yuko Royal Vision ishobora kubiprofitiramwo iyi ni equipe ifise abana bakiri bato bariko barokameze neza bavuga ati twe turavye tuko turarondera turashaka kwiteza imbere ejo bundi iyi equipe ya Royal Vision Alonso uzobora mwakuza idanaza bakiba batari bake kuko n'abana bakiri bato bafise impano y'umupira neza baforma neza ubona yuko ari abana bafise impano y'umupira dushobora kuraba nk'iyi hatagize amasorti y'abakinyi basohoka muri iyo migwi Royal Vision 2026 iyi nico kintu cha Vision 2026 ndakibonamo umwaka uza iwotanga iriko iraniganira Big 4 cyane ndetse n'igikombe nico mbona rero mvuga nti bari muri yo processus yo kuvuga ati nabana bakiri bato bariko barabakuza uno munsi bamenyereye higanwa bashobora kuraba mu maso wari we wese ni equipe yatanze akazi kiki uravyibuka bahagarika za Vitaro ni equipe imeze neza nuko reka tuve novuga muri Primus League tubanje kubashikiriza ukungene no migwi igenda isumbasumbana inyuma y'indwi igira 56 bakinye Aigle Noir bari mu kibanza ca mbere amanota 61 ku rundi ruhande ni equipe ya Bumamuru bari mu kibanza ca kabiri n'amanota agera kuri 58 amanota agera kuri 58 equipe ya gatatu
nino ekipe ya Flambeau du Centre rero bamaze gufata ikibanza ca gatatu n'amanota agera kuri 49. Musongati n'abakane n'amanota 48 nako Rukinzo na gatanu amanota 46. Ekipe y'indwi ni nako ya gatandatu ni Vitaro amanota 45. Ya y'indwi ni Olympic Star bafise amanota 45 nyene, ariko Vitaro ifise ibitsindo 10 na 23 ziganyije. Olympic Star ifise ibitsindo 15 baziganyije. Abo 8 Interstar amanota 42. Icenda ni nako ni Messager Ngozi, Messager Ngozi bafise amanota 38. Ngozi City na bicumi amanota 36. Ekipe ya Royal Vision 2026 na ba 11 amanota 30 yonyene. Ekipe ya Kayanza United na ba 12 amanota 28. Ni mu gihino ekipe ya Burundi Sport Dynamic bari mu kibanza ca 13 n'amanota 18. Murongo tukura ni Academy Deira bari mu kibanza ca 14 n'amanota 16. Ba 15 ni Moso Sugar amanota 13. Ni mu gihe abanyuma RRB Amasipiri ba 16 n'amanota agera kuri 9 yonyene. Reka tukwanyira mu cicaro ca kabiri tugireko mu cicaro ca kabiri byamaze kumenyekana journée ya nyuma bamaze no kurangiza tuzosubira mu mwaka uza, ariko birangiye gute? Birangiye ekipe ya BG Green Farmers, ekipe nshasha Felicitas kurya ekipe. Ine ekipe yaguze ikibanza cyane yaguze ikibanza cya ekipe ya ekipe ya Rekro kokora yamanutse Rekro ntirambe muri zimanuka ahubwo yaramanutse ahubwo Rekro yari mu kibanza cya kabiri mu cyaro cya kabiri bashobora kuba baguze ikibanza cya Rekro. Ino ekipe ya BG Green Farmers ntabyo nibuka neza, ariko umenye neza yuko ino yaguze ikibanza hama n'umwaka wabo wa mbere ariko bakorokeye mu kibanza nako mu cicaro ca mbere. Ni ekipe yo gukeza cyane gose ni ekipe koze ibintu byiza gose, ekipe yo gukeza, ekipe ya BG Green Farmers yahari anye. Ino ni ekipe y'Imakamba basanzwe bakirira kuri Nkuru Nziza Peace Park Complex. Ekipe y'Imakamba haro rero tugiye kubona derby Makamba hagati ya Aigle Noir na BG Green Farmers. Ekipe yo mu ntara yagutse ya Burunga niko bayitiriya ntara, igizwe na Makamba, Rutana, Bururi, Rumonge. Nuko rero BG Green Farmers barangiye baduze icicaro, bari mu itsinda rya B, itsinda rya kabiri, ariko mu itsinda rya mbere hakiri kare Muzinga babikoze kare bo baronse amahirwe yo kuduga hakiri kare. Iyi niyo migwi rero iduze vyoroshe. Tayari amaze gushika amaguru abiri dusigaje kubonya hagati ya Buja City. Oyo navyo vyamenyekanye ni Buja City na Garage Express zo kira barage. Nivyo ndiko ndavuga. Dusigaje kumenya hagati ya Buja City na Garage Express ni bande bazokurikira, ni ya yindi zoronka amahirwe yo kuhambya ino migwi ibiri ya kuko bazokina barage nkino zibiri ubwibanze no gusubiriza. Iba inshuri gira kabiri ekipe ya Garage Express ija muri barage mu myaka 3 babiheruka avara Nepas 2023 uribuka bakina barage nande na Moso Sugar bakinye barage na Magara Young Boys. Magara Magara Young Boys ni Magara kabisa. Rero byukuri kuri bano banyagitega uraza kubona ko ino ngwana yo kudubicisha urumva ikintu kiboneka kuri iyi match ya Ronso, ariko nizo muri Garage Express kenshi nkunze kubona imigwi y'Ubujumbura ikinye barage n'imigwi yo hagati mu gihugu y'Ubujumbura iraronka amahirwe. Bega iyo histoire iraza guhinduka muri uno mwaka cyangwa biraza kubandanya bigenda kwa kundi. Nico nase kubwira uravye umuntu wese yo kuba cyo kintu aravuga ati twaye twifuza gusura kubona Buja City igaruka mu cicaro ca mbere. Avuga cyo kandi atari ko Garage Express imaze igihe igarukira muri za barage. Yari kwiye nawo kuba mahigwe bari bamerita kuko Alonso uze utinye canke ufelicite umuntu yakoze ibi hama umwakurikira agakora vya bindi nyene. Urabona ko uyo muntu cyo kina gikeneye hari undi aboga ati aya mahigwe narayagize ariko ukamurondera ukamubura
ukamubura ukamubura kabisa kuko uri kuraraba hariho bamwe usanga bari muri za barrage baratsinzwe raba uno munsi uravye uno munsi Magara Young Boys iri hehe urumva iyo yumva vyaraye nako Garage Express iriko irabikora neza ivuga ati ahari Magara bageze mu ca gatatu iyumviye urumva hariho Garage Express arabigumyemwo igira ariko nome turaraba Buja City equipe yagize ibibazo twarayibonye avarane passé bari mu bibazo bikomeye cyane gose aho abakinyi bari ko baridogera umugwi bati nta kintu kiboneka bakaza bagukira badakwiye ariko Imana irabikora barashobora kugutsinda match tari nke habuze gato bagira baje mu match ya barrage ariko ntivyakunda rero mvuga nti Keromere ganye kuko bose turifuza ko baja mu cicaro ca mbere ariko uzoshobora kwitegura neza ni wazotsinda ariko ni kintu ciza hage ukina bamwe bafise iyo nyota Buja City razi Premier Division ariko Garage Express ni equipe novuga yuko ni yigitega Musongati novuga yuko bavuga ati hazoba hariho derby ya Musongati na Garage Express rero cyo bari kintu ciza reka turindire ariko Keromere ariko novuga je nuko rero mu cicaro ca kabiri byarangiye muri no weekend bakina journée ya nyuma byari vyifashe gute rero ndakumenyeshe ko equipe ya Academy bumwe batsinze Rege Pied Dirac ibitsindo 4-2 equipe ya Africa Sport batsinda Buja City 2-1 hama Legends Athletic baza kuba batsinda Tel Aviv 1-0 ni mu gihe Muzinga ku munsi wa gatandatu banganyije na Magara Young Boys 1-1 hama Garage Express baratsinze equipe ya Kizuka Mandarine 1-0 New Force Academy banganya na Redier 1-0 Musongati Academy batsindwa na Tigre Noir ibitsindo 4-1 hama BG Green Farmers batsinda equipe ya Panther Noir ibitsindo 2-1 ibitsindo 2-1 muri rusangi nuko byari byifashe mu cicaro ca kabiri ariko ndakumenyeshe ko equipe nka Tel Aviv tayari yakorotse cicaro ca gatatu equipe ya Tel Aviv yari mu cicaro ca mbere mu mwaka uheze ntabwo ari kera mu mwaka uheze iyi equipe ibaye nka Magara Young Boys yes bakorotse gutyo onye aros uzutinye equipe ubona yagize ibibazo iri mu cicaro ca mbere vya ikacimanuka ibigira do plus kuko iyo ugize amahigwe ukava ukagwa mu cicaro ca mbere ho umuntu ashobora kwikubutagasha akavuga ati iyi ni equipe twigwe ko turabingene twogira ntigira ikibazo ariko mu gihe ushobora kugira urabona nk'ubu nka Magara Young Boys igize iki mu cicaro ca kabiri yaranganyije na Muzinga yarahejeje ariko raba ibibazo yagiye muri Premier Division Magara iri mu cicaro ca kabiri ukacubona ibintu iri muno munsi nta kintu ushobora kuvuga ati ahubwo raba turabe nka Tigre Noir none yatse gukoroka Tigre Noir nayo yitatsindiye match ya nyuma yari gukoroka kuko batsinze raba nibitsindo batsinze ibitsindo 4-1 ibitsindo 4-1 batsinda ino equipe yande batsinda ino equipe ya Musongati Academy kandi Musongati iri muhira ari urumva nk'ini Espoir Tigre nabavuze ati aha rero ngaha niyo finale yanyu tudatsinze iyi match bizoba biheze Derrière naho hari abakorotse icicaro Derrière nayo kweri ya mama Derrière tayari bakorotse icicaro ikipe gitangura yagiye mu bibazo bazi yuko umenga president nyene wabo umuhungu wa Marelier yayitavye Imana umenga mu nyuma baragaruka ariko abisura kuba nyene nabi ize equipe ya Ronso nukuri iyo ugiye mu cicaro ca gatatu ebana ugiye ahantu atameze neza kabisa kuko anye nko mu bice 80% uratakaza abakinyi bose waruka kuko bose acavuga ati katwirondere imigwi hariya rero vyumvikana Tel Aviv n'umugwi wa Relier tayari bamaze gukoroka Tigre Noir yarokose na Academy ubumwe Academy ubumwe bakorotse Muzinga rero tayari batawukangiye no kibanza ca mbere amata 32 mu itsinda rya mbere Buja City bazokina barrage bari mu kibanza ca kabiri n'amanota 23 Magara Young Boys na bagatatu n'amanota 20 abano kurindira mu higano ry'umwaka uza equipe ya Legends Athletic na bakandi n'amanota 17 nabo no kurindira higano ry'umwaka uza Africa Sport
bagize igihe kinini cyane gose ari abanyuma ino equipe ya Africa Sport ariko raba kuri journée za nyuma babashije kuronka ikibanza cya gatanu n'amanota 16 bayanganya ne ya gatandatu Rege Pied Dirac aba nabo bigeze kubora ba kabiri igice kinini cyane gose cihiganwa ariko baza kuva mu bintu barangije ari barangije aba gatandatu n'amanota 16 hama Academy ubumwe na bindwi n'amanota 15 ni mu gihe ino equipe ya Tel Aviv tayari na 8 n'amanota 13 Tel Aviv yari yatsinze kuri journée iheze bizera kuguma mu cicaro ca mbere nako ca kabiri ariko basunikira yo equipe yandi bari basunikiye ko Academy ubumwe ariko rabo ubunye biciye bihindukira mu itsinda rya kabiri BG Green Farmers na bambere n'amanota 28 aba bazoduga icicaro Garage Express bazokina barrage na bakabi n'amanota 25 equipe ya Kizuka Mandarine aba gatatu n'amanota 20 yonyene ni mu gihe aba bazogaruka mu cicaro ca kabiri mu mwaka uza cyo kimwe na Musongati Academy bakane n'amanota 18 New Force Academy na bagatanu n'amanota 17 abagatandatu ni Panthère FC Panthère Noire amanota 16 abindwi ni Tigre Noire amanota 18 mu gihe equipe y'umunani ariyo ya nyuma ya korotse cicaro ni Lerier ifisa amanota 12 yonyene kiki mu bigeme equipe ya Top Girls ku munsi wa gatandatu bariko bayiha igikombe kuri Centre Technique National mu rukino bari bafise na Kazoza Keza FC hajya nyene hari bakinye match ya saa 5 match yarangiye nko masaha indwi baca bahita babahereza igikombe. Iyi ni equipe ubona yuko mu cicaro ca mbere c'abigeme ni equipe yaje nivuga ati twebwe tuje duronda igikombe kuko ni Top Girls Academy ya mbona yuko c'est une équipe qui a profité ibibazo umugwa wa PVP Buyenzi ariko racamo kuko bakinyi nka bose yarabatwara itwara n'umumenyereza rero ni equipe ikomeye irarondera abandi bakinyi hariya muri Arena Stan bamutwaye ubu na Hairoy abeza bose bari muri no championnat ya bigeme baratorokanirije abeza bose aho bari babatwara mugwi wa Top Girls Academy. Rero vyumvikana iyo baje bagahura na babandi za Rakorombe za Inyange zande batsinda 5 7 9 iki rero aba babaye champion a 2 journées zo kurangiza umenga rero vyumvikana nta gitangaje aba nta defete nimwe bagira asigaje match zitatu yaba barangije rero aba bari bavyekaye kuva championnat igitangura rero Felicitation kuri iyo equipe ubura yuko ifisa abige bameze neza twizera yuko ngira ngo nihaba hagwa ya mahigwe yo gusohoka baserukira igihugu azoba ari ikintu ciza ndetse nabonye yuko hariyo n'agashiruka bute kameze neza kuri ku participa kuri ziya nkino za Champions League bavuze yuko ashobora kuba arozwa ibihumbi 50 by'amadolari participation gusa rero cyumvikana ico kirashobora kubafasha mu gihe bo kutabirizo nkino kirashobora kubafasha gusanga yuko boshobora kwikomeza cyane gose bahagura bakiye uko amafaranga make nuko rero equipe ya Top Girls Academy menyereza na Manira Kiza Amuri yatahukanye igikombe no vuga mwaka uheze bari kumwe na PVP Buyenzi kombe yamukunda kwe uvuga yuko ari umwami w'ibi bikombe cyabigeze nabagenda hashashe kare avuye muri PVP itwaye igikombe ariko muri PVP n'ivyari vyoroshe murazi yuko Benabuja Queens bari begeranye cyane gose abatwara igikombe muri match bakinye bo nabo muri match bakinye bo nabo abayi Buja PVP batsinda kimwe kubusa hari kimwe kubusa umenga rero umva cari ikintu ciza atwara igikombe nibihe bibi bari baherutse gucamwo ariko araha umugwi ndetse n'umuryango nyene wa nyakwigendera yahoze ari president wa PVP Buyenzi ibintu biraba biryoshe ariko ntivyatevye ica mu bibazo PVP Buyenzi kuko umwe yahora ayifasha vyinshi uko bavyivugiye
atakiriho benshi ngira ngo baciye bakuramo akarenge basa nk'uwihaye umugongo muri federation au début ya championnat barababaza ngo tubaha kaya murazi ko na championnat yatevye kubera abo tubaha kaya mushobore kwitunganya ariko baravuga bati wapi biranka equipe biranka ko bashobora basi kwitanga basi bayishire ku isoko ariko Amuri wavuga ati jewe ndagiye muri Top Girls Academy atwaye igikombe kandi ni shasha atwaye igikombe rero ikintu ciza ko ibintu tubonye Alonso kuva kera ndavuga mu myaka nk'itanu twabona Fofira na PVP mu nyuma hacaraza Buja Queens kiraza itwara igikombe itwaye igikombe haciye haza iyi Top Girls Academy nayo iciza ni shasha itwaye igikombe uretse izi za Maika n'izandi zari zishasha ariko iyi jari nshasha ikazi ikomeye itwara igikombe rero izi challenge zigiye kuba n'ikintu ciza kumbure PVP uyenze ntawo bizwe rizogaruka ariko ni mu myaka yahera twarabona la Colombe imeze neza mu nyuma haraza za Fofira za PVP nk'uko nabivuga haraza Buja Queens ubu rero Top Girls Academy niyo ije vuga ati turi bashasha ariko twaje twiteguye twizere ko kukumbure mu mwaka uza arashobora kuzindi equipe shasha gatwereka ibindi bishasha urumva yuko ari championnat ikageza gukomera mu bigeme championnat ikageza gukomera mu bigeme nuko bimeze no gukeza rero Top Girls Academy ni urukino rwabo rwo kuwa gatandatu journée ya 15 bako basigaje no vuga journée zigera kuri zinga journée zigera kuri itatu ni kuvuga ko batahukanye igikombe hakiri kare cyane gose rero bari ko batsinda Kazoza FC biti igitsindo kimwe ku busa iyo match yo kubaha igikombe naho nyene umva ko bayigizemo ibihe vyiza basinze igitsindo kimwe ku busa match bayikinye ku munsi wa gatandatu sahandwi ku munsi wa gatandatu sahandwi ariko ku zindi match la Colombe FC batsinze PVP Buyenzi nkuko bisanzwe bitsindo ndwi vyose ku busa ino ni PVP Buyenzi tsindeka cyane gose bitsindo bigira kuri benako bitsindo ndwi ibitsindo indwi vyose ku busa Inyange hari ya kuri stade vyizigiro bahatakariza batsinzwe na Intwari Kazi FC igitsindo kimwe ku busa Maika Igitega batsindwa na Buja Queens ibitsindo bigera kuri 2-1 hama kuri Centre Technique Nationale naho nyene urukino rwari ko ruhuza Arena Stars na Bon Avenir Arena Stars batsinda igitsindo kimwe ku busa nuko onye ino journée yarangiye journée ya 15 ariko hano ndakumenyeshe yuko kugeza ubunye rero byarangiye ikipe ya Top Girls batahukanye igikombe n'amanota agera kurangahe bafise amanota agera kuri 45 barangije bafise amanota 45 Buja Queens bo baratsinze Buja Queens batsinze muri no weekend Buja Queens baratsinze nivyo batsinze Maika 2-1 Buja Queens rero naho bari mu kibanza ca kabiri Buja Queens n'amanota agera kuri 38 la Colombe bafise amanota 33 hano Intwari Kazi nako equipe ya Kazoza Keza FC bafise amanota 21 ariko bayanganya na Intwari Kazi bayanganya n'Intwari Kazi hari anye bintu biracagoranye kuri equipe ya Inyange hari ya mu Rumonge baracari mu murongo utukura n'amanota 10 equipe iri imbere yabo ni Maika bafise amanota 18 urumva ko hano bagifise byinshi byo gukora kugira ngo barabe yuko bo kwikura muri kino kinogo hagati ya Maika n'Inyange bariko baragwana kugira ngo haboneke mwo no vuga urokoka hamo vyizogora nazo cahambya PVP Buyenzi bakoroke mu cicaro ko hari difference y'amanota 4 hagati ya Maika n'Inyange ari na Stars bobo unutsinzi baronse no vuga mu mpera z'inondwi baci bagira amanota 19 urumva ko ari ikintu kidasanzwe bakoze rero nuko vyifashe muri ino higanwa ry'abigeme muri rusangi nibaza neza yuko